mukundwa nkundira ndakuremesha ndakora nti uku kwezi witege kubona ubwiza bushasha, ubwiza utigeze kubona, ubwiza buzananye n'amahoro, ubwiza buzananye n'ubutunzi, ubwiza buzananye no kugira neza kuhoraho, ubwiza buje bwihetse kuri ijambo, bwihetse ku isezerano ry'Imana. Uraburonka ko uhora hariya bisezeranye. Bakunzi, twaba dusanga ijambo ry'Imana mu kiganiro igihe cy'impemburo. Ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusanga mu gitabo ca Hagayi igice ca 2 umurongo wa mbere gushika ku 9. Hagayi igice ca 2 umurongo wa mbere gushika ku murongo w'9 handitse ngo: mu kwezi kw'indwi ku munsi wako wa 21 ijambo ry'Uhoraho ryavugiye muri Hagayi wavugishwa nawe, ritenda barira Zerubabeli umwe atwari Buyuda, mwene Shealitiyeli na Yosuwa umuherezi mukuru, mwene Yehozadaki n'amasigara y'iri hanga, uti mbega ninde gisigaye muri mwebwe yoba yarabonye ubwiza iyi ngoro yahoranye ubwa mbere? Ubuho muyibona mute? Ubu si nk'ubusa mu maso yanyu. Yamara noneho rema ewe Zerubabeli, niko Uhoraho agize, nawe nyene rema ewe Yosuwa umuherezi mukuru, mwene Yehozadaki. Kandi namwe bantu bo mu gihugu mwese nimureme niko Uhoraho agize, kandi mushire ko mukore, kuko ndi kumwe namwe, niko Uhoraho nyene ingabo agize. Nk'uko ijambo ryanje riri nabasezeraniye igihe mwava muri Egiputa, kandi mpwemu wanje akaba muri mwebwe, nuko ntimutinye. Hasigaye rimwe, maze mu gihe gitoya nkatigitisha ijuru n'isi n'ikiyaga n'imusozi, kandi nzohindisha amahanga yose agashitsi, kandi ivy'igiciro byo mu mahanga yose bizoza, nanje nzokuzuza iyi ngoro ubwiza, niko Uhoraho nyene ingabo agize. Amafeza n'ayanje n'amazahabu nyene n'ayanje, niko Uhoraho nyene ingabo agize. Ubwiza bwo hanyuma buzoba kuri iyi ngoro, buzorusha ubwa mbere, niko Uhoraho nyene ingabo agize. Kandi aha hantu nzohaha amahoro, niko Uhoraho nyene ingabo agize. Imana ishimirwe ijambo ryayo. Muri uku kwezi kw'indwi twinjiyemo, ngira ndakore nti kaze mu kwezi ko kwitega guhabwa ubwiza bushasha. Kaze mu kwezi gushasha ko kwitega guhabwa ubwiza bushasha. Uvyitege kuko Uhoraho yabivuze, uvyitege kuko wahisemo kwihana. Aba hari ibyo bari barakoze bibabaza Uhoraho, ariko ibahanura kwihana. Bamaze kwihanira bari ati ko mukoze ibyo hari ubwiza mwigeze kubona, mugabo mugira mubona ubwiza buruta ubwo mwigeze kubona. Mukundwa nkundira ndakuremesha ndakora nti uku kwezi witege kubona ubwiza bushasha, ubwiza utigeze kubona, ubwiza buzananye n'amahoro, ubwiza buzananye n'ubutunzi, ubwiza buzananye no kugira neza kuhoraho, ubwiza buje bwihetse kuri ijambo, bwihetse ku isezerano ry'Imana. Uraburonka ko Uhoraho hariya bisezeranye. Si Hagayi yabisezeranye, si Zerubabeli, oya si Yosuwa, n'Uhoraho nyene ingabo. Umwe anyiganyiza amahanga, aguha ubwiza, agukure ko agakengegwe, agukure ko umubabaro, aguhanagura amosozi, wibonere ubwiza, wibonere ibizane n'ubwiza bw'Imana, ibizane n'umuco uva mu bwiza bw'Imana, no kubaho kw'Imana, no kugira neza kw'Imana. Uragahezagirwa we n'abawe. Urakoze kudutega yombi no gusangiza abandi ijambo ry'Imana.